ndetse n'iwacu byarahageze yuko umwami wacu ataheze mu gituro ndetse n'iwacu byarahageze yuko umwami wacu ataheze mu gituro. Ya shalom shalom bakunzi bacu bakunzi ba televiziyo ijwi rya baptiste nkuko muheje kuvyumvira ni abaririmbyi badasanzwe cyane aho twaramutse tubagendera neza na neza mu ntara yagutse ya Butanyerera muri commune ya Ngozi n'abaririmbyi bubwiza cyane mwabumvise ukuntu babikora neza cyane ibubamfu bwanje turi kumwe n'umwigeme mwiza cyane yoshobora kutwidondora. Murakoze cyane ku mazina yanje ntwa Nirera Ange Milka murakoze umwami wese abamugisha. Ni Nirera Ange Milka no mu buryo bwanje turi kumwe n'uwundi mwigeme nawe mwumvise yabikoze neza cyane nawe reka twidondore. Nitwa Nduwimana Queen Père murakoze. N'abaririmbyi baririmba indirimbo zo guhayagiza Imana indirimbo za gospel ni Queen and Milk. Queen and Milk ni Queen bande bahehe bafise ingabire iyihe reka duhere kwa uri ibubafu bwanje ari we Queen ninde mbonye Queen muri no mugaho kuririmba no guhimbaza Imana mba numvise iki. Murakoze cyane twe turirimba indirimbo mpimbaza Imana ni indirimbo tubicisha mu kuririmba ko arafise ingabire zitandukanye afise ingabire zo kwamamaza ubukuru bw'Imana biciye mu kuvuga amajambo y'Imana twe bishimye ko twabicisha mu kuririmba no kuririmba tugahimbaza Imana kugira ngo bize bishike kure benshi baze bihane biciye muri twebwe. Murakoze cyane bize baze babikore neza abantu benshi ngo bakire ugukira biciye mu kuririmba kandi kabazo kamatsiko tukiri kwa Queen plutôt Milka ni Milka plutôt Milka ingabire yo kuririmba yaje ryari wabitanguye ukuze byagenze gute? Murakoze jewe novuga ko navukiye mu rushengero kuko navutse nsanga abavyeyi banje bakijijwe nkurira ngaha muri baptiste muri Sunday school abigisha baratwigisha kuko muri Sunday school warahakuriye ukura ufise ingabire yo kuririmba kuko nivyinshi bakwigisha nivyinshi ubigirako rero nanza ndakuruko ndaja no muri kohale y'ugwaruka bigenda biraza buke kuko nyene gushika hangeze no munsi. Murakoze ntibisanzwe reka twegere kwa Queen ni Queen Perle ni igikogwa muri ko murakora cyo kuririmba cyo guhayagiza izina rya Yesu Kristo uwe wabitanguye ryari byaje gute? Murakoze nanje nuko nyene natanguye ndirimba muri Sunday school ko navukiye mu muryango kijijwe nkurira muri Sunday school uko nagana ndakura bashira muri groupe de Rwanda n'ubu. Murakoze n'ubu aracabiririmba hari benshi bamaze gukora ibikorwa byinshi bitandukanye tukiri ngaha kwa Milka na Queen iki bende yanyu canke uyu mugwi wanyu wo kuririmba no guhimbaza Imana mu ndirimbo za gospel mwawutanguye ryari mwavyiyumviriye gute? Twebwe twakuriye mu miryango ikijijwe twaririmba muri Sunday school nivyo twararirimba mu mashengero dusengeramwo ariko twebwe nyene ko twakuranye twe duse icifuzo ko dushize hamwe twoshikana ubutumwa kure tukabucisha mu kuririmba. Hari ubutumwa kure muri ko muratanga nibihe bikorwa bigaragara aho rero canegera kwa Milka acha tubwira nawe nibihe bikorwa bigaragara kajya karirimbo numvise mwari ko muraririmba ko baraki wanyu umengo muhona gendagenze nta handi nakumvise ko baraki wanyu canke sinzi namajwi yiwanyu canke ni nabandi bantu bariko baradufasha igikorwa canyu bukigezehe? Murakoze twe indirimbo twisibihe yaramaze gushika kuri YouTube ni video mugende muyirabe ni nziza irimo amajambo akomeza hama karirimbo twatanguye saki wacu nyene nakatwubaka nakadufasha
kwibuka ko Yesu Kristo ataheze mu mva ari muzima, kuko hari abantu benshi bibaza yuko Yesu bibaza yuko yoba akiri mu mva ariko yarazutse. Turiho tubishimira Imana, murakoze cyane. Na cyane cyane nyaburya ari no mu bihe twegereje iminsi mikuru ya Pasika, ngira ngo niyo mpamvu mwaciye mwiyumvira ivyo bikorwa. None ikindi kibazo c'amatsiko numvise nobaza, kubera iki mwahisemwo iyo ndirimbo mutahisemwo iyindi yoba yaririmbwe nabande? Impamvu nuko ariko kamaze iminsi kadufasha, na cyane cyane ko twegereje iminsi yo kwibuka izuka rya Yesu Kristo, kamaze iminsi kadufasha cyane. Tuvuge ko ari inspiration muri ko muraronka. Hari abantu benshi batarabona indirimbo yanyu, bayirabe hehe, bigende gute? Kuko nk'ubu hari abantu bariko baratwihweza avuga bati wow, zijya mpano ni zahe, tubimenye gute? Reka negere Mirika, izi ndirimbo zanyu bazisanga hehe, mugeze ku ndirimbo zingahe? Murakoze. Indirimbo yacu twayisibihe bivanye n'ibihe twari turimwo, bivanye n'ibihe bitari byoroshe, ariko Imana turemera amashimwe. Nico gituma twayisibihe. Muje kuri YouTube muyirabe, mwandike ibihe by Queen and Mirka, irabafasha, irabigisha. Wowe ugura umutima wawe umva amajambo arimwo, nturabe uko turi, ntumviriza amajwi ko kuririmba ntavyo tubuzi, ariko wowe umvirize message, byose bizogenda neza. Murakoze cyane. Natangaye cyane n'amajwi yanyu nagiye ndumva, ukamengo ayo majwi hari hahandi hantu noba narimaze kuyumva. Murafise abantu mwigana, ni creation yiwanyu, kuko ndiko ndavyumva umengo muri babantu bama bagenda ku ma stage menshi canke mwamaze gukora ibikorwa byinshi mpuzamakungu. Ikatubaze Perle. Oya, nta bantu twigana, ariko ikintu cyose buri kurakora ubuse umuntu wigira ko utuntu na tumwe akwenspira. Nta bantu twigana, ariko turasaba abatwenspira twigira ko nyene. Tukiri ngaho nyene, nibaze ko mwese mutari inspire n'abantu bamwe mwese cyangwa umuntu umwe. Nka wewe Perle Queen, ninde muntu akwenspira avuga ati ndiko ndumviriza ari ryajwi ryanaka ryomfasha message yanje ko yumvikana cyane? Nka wewe ninde wenspira ko nk'icitegerezo ciwawe? Novuga ko twese tubasangiye abatwenspira, ariko nyene umwe wese arufise cyane cyane uwo yibanda ku Jenny Pastor Lopez. Ego. Pastor Lopez afise indirimbo nyinshi. Nyimba atari banga tubwire akaririmbo kamwe ka Pastor Lopez ugashire mu gahogo twumve. Sinibuka kuno yitwa izina, ariko nyene no yiririmba mukayumva. Ikasamfasha. Amaso yanje yarabibonye, amatwi yanje yaravyiyumviye, maboko yanje yarabikozeko, ndashinga intahe ivyo niboneye, urangwa no kugira neza. Wow, ni indirimbo nziza cyane. Akandi kabazo numvise umengo nobaza Queen Perle, ni ijwi ry'umuntu w'umugabo, ni ijwi ry'umuntu w'umupapa. Wabaye inspire gute n'iryo jwi giyo, canke wakonze amajambo, canke iyo ndirimbo yaragufa? Donc si hari abantu batari ko baratahura ukuntu abandi usanga bariko barakwerekana ba Ada, abantu bari kuri high level babakobwa nkabo, ariko mwebwe mwahakurikiye Lopez byagenze gute? Jen nkuko Mirka yari yabivuze, nibaza ko kuririmbira Imana atari ijwi hanini, ni message wumviriza ariko araguha hama ukayakira. Kuba ari umupapa nanje ndumukobwa ntibisigura uko ibyo mpwemu yamushizemo nanje atobinshiramo. Ndamwigira ko cyane, ndamukunda. Wow, ibyo mpwemu yamushirako nawe yobimushirako. Mirka weho bimeze gute? Jewe umuntu nkunda amfasha, ndamwigira ko ibintu byinshi, ni Alvera Muhimbare. Ndamukunda, ndakunda indirimbo ziwe zirimwo ubutumwa,
kuko sino ego sevarazi kuririmba ariko kuririmba ntivyari ivy'iwacu vyari vy'abamarayika mu gihe rero Imana yabidushizemwo ni ukubikunda cane cane abantu bagenda kuraba amaririmbo bavuga ati numvirize sound y'umuntu numvirize ijwi ugasanga ariko atera comment kwijwi hakumviriza message irimwo kugira imufashe ndamukunda cyane aririmba indirimbo zihembura aririmba indirimbo ziryoshe ego ya none nka wewe nihe ndirimbo ya Alvera yakwenspiye donc Milka ya plutôt Queen yatubwiye indirimbo ya Lopez yabaye inspire na yakumva umengo nawe iyo ndirimbo haco yoyigirako none nawe muri message Alvera yatanze nyawujya numvise umengo amajwi mufise ntasa nayo yabo baririmbyi we vyagenze gute ndakunda indirimbo yiwe yitwa umubavu ivuga wumvise gusenga kwanje wahanaguye amarira yanje no muri vya bihe vyari bikomeye niwigeze untererana akiri indirimbo ivuye ku mutima umutima uzuye ishimwe bw'ivyo wankoreye indirimbo yanje mwami nuyakire ikubera umubavu uhumura neza ndayikunda cyane. Wow, ni indirimbo nziza cyane irimwo ubutumwa bwagutse bushobora guhembura imitima y'abantu benshi. Byagenze gute kugira ukundi iyo ndirimbo wari washikiwe n'iki? Ni indirimbo nta muntu aburi ibintu ashikirwa kenshi na kenshi nama nabivuze iyo ushaka kumva ico Imana igushaka ko nukubanza ugategera ugaha amatwi umuntu ariko aravuga ijambo cange nimba uhezagirwa mu kuririmba ukabanza ukumviriza indirimbo ukumviriza amajambo arimwe haro byisho uca wibuka n'ivyo utaba wibuka biravana n'indirimbo ukumva amajambo ukacuvuga ati hari ikintu nibutse bikaca bigutera nyene kumva uyikonze bikagutera nyene kumva wona shima Imana ego murakoze cyane. Wow, nibikorwa byiza cyane byo kuririmbira Imana yacu. Hari igikorwa mwatubwiye cyamaze gushira ku mugaragaro. Twagumye twumva amajwi baririmba indirimbo z'abandi. Ariko hari abantu baguma bibaza ngo nabo bantu baguma baririmba indirimbo z'abandi gusa. Hari abantu benshi abariko baradukurikirana bumva banyotewe bumva umengo boririmba bakumva basi indirimbo yiwanyu bitume boja kuyiraba muducishize ko gatoya. Yeah. Ngwino mwana nkunda ngwino wewe niremeye aha niho wagenewe kuba ico gihe wandemeye indirimbo shasha amashimwe ico gihe wandemeye indirimbo shasha Mana undemera amashimwe murakoze cyane. Bahejeje umengo ntibari guheza hari message numvise umengo umuntu wese yumvise iyi ndirimbo arafise igishinga ntahe. Iyi ndirimbo yavuye kuki umengo hari ibintu byari vyaje muca mubura hari abantu benshi mu gushima uzubona kubw'umunezero bariko bararira abandi ukamengo bariko baratwenga uyundi nayo kamengo mwahuye agaca kugira ati mwaririmbye neza mwabikoze neza reka ndabahezagira uko ico gihe muririmba indirimbo Queen byagenze gute kubera ko mutahisemo izindi z'ibyaha zo kwihana ariko mukumva umengo hariho umutima wo gushima? Twebwe indirimbo twayanditse bivanye n'ibihe twebwe twarimwe bitatworoheye nyene tubura ukuntu tuvuga Imana turavuga ati ariko ico gihe waturemeye amashimwe hari igihe Imana ikurindira mu kigeragezo byonyine ukumva woshima kuba ugisohotsemwo amahoro ugitsinze byonyine ukumva woshima Imana. Rero twarashimye Imana tubikoraniriza mu ijambo rivuga ngo ico gihe ndemeye indirimbo shasha Mana ndemera amashimwe nawe Imana ibise byinshi yagukoreye umva woshima.
Wow, ico gihe nanjye nciye ndabyibuka, ico gihe Imana yarakoze yaturemeye ibindi bihe. Benshi umengo ni Vestine na Dorcas baje ngaha mu Burundi. Sinzi amajwi yanyu ndiko ndayumviriza ni Vestine na Dorcas bibereye ngaha. Murakunda indirimbo zabo? turazikunda. Muhora muzumviriza? Rimwe na rimwe nagumije nibaza ndiko ndumviriza ijya ndirimbo yanyu. Uwo mengo murafitaniye ubucuti bukomeye cyane nabo. Sinzi muravukana namwe nkabo? Oya twe turabagenzi. Wow, ntimuvukana mwahujwe n'ibikorwa c'Imana gusa. Canke yamenze? Oya. Yavugishije ukuri. Rimwe na rimwe hari abantu batangura igikorwa c'Imana bari hamwe. Canke band nko kuko iwanyu mwayise Queen and Milk, ndabibutsa ko muja kuyiraba kuri YouTube yanditse ko Queen and Milk, wandika ibihe by Queen and Milk. Bamwe n'abandi baratangura igikorwa mu muvuduko ariko bikarangira babihevye. Mwifuza gushika he? Mwifuza gushika kuki? Murakoze, twebwe ikintu ca mbere twisonze ava yuko dukora ibikorwa byose twabanje gusenga Imana. Turasenga, turafata igihe turabwira Imana ati Mana wowe n'udushoboza, kuko nitwoza tuvuga ngo twe turashoboye ko ara n'ababa bararenganye ariko barashitse na kure ariko bagasubira inyuma bagatandukana, ariko twebwe twarasavye Imana itwubakire uruzitiro kugira bize bigende neza, dusenyere ku mugozi umwe nyene, twumve yuko turi kumwe nyene n'Imana, kandi turi kumwe tubikora tubikonze n'Imana iri hagati yacu, byose bizogenda neza. Murakoze. Avuze ikintu ciza cyane, tubikoze tubikunze n'Imana iri hagati yacu, byose bizogenda neza. Hari abantu batazi ahantu mukorera ibikorwa byanyu, ariko ubu bariko baradukurikirana bifuza bavuga ati turashaka gukuza zijya mpano canke turashaka gutera zijya mpano, bo baronka gute? Twamaze gutanga inimero y'umwe muri twebwe. Ntimuvukana, muri abagenzi, muca mutanga inimero z'umwe muri twebwe. Mutanga izande? Mukunda gutanga izande? Uwariwe wese mbaze nde ncambura nkaho nobaza mbaze wewe okay, ngira muca mutanga iziwanyu kugira ngo bariko baradukurikirana baze gushobora kubafasha canke kubaterera, kubashigikira muri ibi na biri. Kateriza Amerika. Dutse ikibazo gikomeye cyane kubera ikibotoriza Amerika. Ndamwizeye cyane, ndamukunda n'umubitsi mwiza. Ndiko ndaraba aragusumbya nk'imyaka nk'ibiri. Isangwa. Canke twibaze yuko ari kubera yo bari mukuru wawe uca umwizera? Kubera nyene ahora mbikira byinshi turizerana. Murizera? Ibigiye kwa Queen, ibigiye wanje byose ni muhira ni mu rugo, urumva twese turi umwe. Mutaratanga izo nimero biramaze gushika hakabaho akantu gatuma mushwana? Ibyo ntibibura, ariko twebwe iyo umaze kumenya umuntu mubana uramenya faiblesse ziwiwe. Rero je nimba nzi yuko nkozi iki kiza kubabaza Queen, ndirinda kugikora kugira ntababare. Nukuri sinovuga ngo turiteye amashugwe, ariko ivyo bintu nyene biba basigake, kandi niyo bibaye ucunyaruka gusaba ikigongwe kugira dukomeze umurimo wa data. Murakoze. Akandi kabazo kanyuma ari Milk na Queen, iyo mushavuye ninde ishavugi we nyaruka guhera? Ni twese. Ni twese, ni Queen, ni Milk, ariko ni sinzi we washavuye n'ujya yashavuye, ninde ishavuye nyaruka guhera? Oya ntwiga dushavura twese, ntibirashika. Mbe kumoye umenga nyene twora umwe uraba hari oya ntibiba kabisa, ntibirashika. Hari bamwe n'abandi batangura ibi bikorwa babikoreye mu nzira nziza, mu nzira y'ukuri. Rimwe na rimwe ugasanga muracara abajene bahuye n'ibigeragezo bitandukanye, barabihevye canke
donc bakabaca intege bakababwira mwebwe ibyo muri ko murakora ntaho muzigera mushika muri ko murata umwanya byo bimaze kubashikira cyane. Ibyo ntibibura, ibicantege biba ari byinshi byinshi cyane, ariko kandi nivyo kubuza iyo umwami Yesu yagutumye. Wow, ibicana intege ni byinshi ariko ntivyo tubuza igihe ari umwami Yesu Kristo yagize nte yagutumye. Nibaza yuko ngira ngo muramufata umwanya wo gusengera igikorwa gikwiriye mubikora gute mwebwe? Turabikora kenshi, turafata amajene tugakora amafungo tugasenga nyine. Imana ni kenshi yabanye natwe kuko twebwe nta manager dufise tuvuge ngo uyu ngaratumanaginga ngo tugende uku. Turasenga Imana kugira iziduhuze n'umuntu wa nyawe, iduhuze mu mwanya wa nyawe kugira ibintu bize bigende neza, kuko ni benshi usanga baje bitira ko baje kudufasha ariko ari ibindi usanga bakeneye ku buzima bw'iwacu. Ariko kwa gusenga kwa turi imbere y'Imana tubaza Imana nyine ugasanga bigenze neza. Ego, haheze ikiringo kingana n'amezi 2 indirimbo yanyu ibihe muyishize ku mugaragaro, ariko ni indirimbo imaze gukundwa n'abantu benshi barenga 5,000, kandi kuri chaîne yanyu nabonye iriko irakurikiranwa n'abantu benshi. Nirihebanga mukoresha kugira ngo mukundwe canke ngira ngo aka karere ka Ngozi mwarakigaruriye? Nta nkomezi zacu, ibanga no gusenga. Nawe niko byumva? Ni ugusenga kuko twebwe nta mahera tworonka twogura amajwi y'abantu canke ngo turonke inkomezi zo guca kuri telefone imwe bwati genda urabe, ariko ni Imana igendera twereka urukundo, ni Imana igendera bidufashamo kuko na twebwe tutarayishirako. Ndibuka yuko yagiye ko n'umunsi tutari dushaka kijako Queen acavuga ngo reka tuyifute tuyikureko ngo kwa twamaze kumenyesha abantu kizoja kuno munsi, ariko ndavuga ati oya bireke burya ikintu cyose kiba ku mugambi w'Imana. Natwe byaradutangaje ukuntu bayikunze, ari igikorwa ca mbere yari cano shasha. Nukuri turabishimira Imana, nivyo gushima cyane. Murakoze. Nivyo gushima cyane. Twitege iki? Hoba hari ikindi gikorwa muri ko muradutegurira nk'abakunzi ba Queen and Milka? Kiriho cyane, kiriho mu citege kandi ndazi kizobahembura hamwe na Kristo nzokunda. Twibaze yuko kizoba ari gikorwa kiza gisumba ibihe. Indirimbo ibihe ni indirimbo iri kirakora ku mitima y'abantu benshi. Tujitege ryari nyimba atari banga? Mu vyitege cyane, twavuze ko atamanaje dufise abantu baduha uburyo basi nk'umuntu avuga ati ni mugende muri studio ndabarihira video ndabarihira, uwo muntu ntawe uhari. Rero gusa uko twishoboye nuko Imana igendera dufasha indirimbo audio turi mu kuyiheza, tuzorindiranye nuko Imana igira neza na video boneka, kandi turizera ko bizogenda neza. Murakoze cyane. Turizera ko bizogenda neza. Tugiriwe ko Amerika reka mumbabariye ndavyituku. Petite sœur wawe yagusabye utanga inimero kugira ngo abo gufasha cyangwa bari baradukurikirana bumva boterera ku bw'ico gikorwa, Imana kugira ngo ibandanye yagura umurimo wa Kristo hano mu bwoko bwayo. Mwoshobora kuyibaha? 64 331 246 64 amajana 331 amajana 246. Murakoze cyane. Radio televiziyo ijwi rya Baptiste irabashimiye cyane, ariko rero hari akantu ka bye bye abandi hari yepfo mu muji ne bavuga ngo kalala salama. Turabinginze muduhe akantu kanyuma ko kudusezera. Mwoshobora ukaduha? Sawa. Majina yote mazuri ni yako, e Jehova mumbaji wangu. Nikupe jina gani, kwani kila la kieli ni upekee wako. Majina yote mazuri ni yako, e Jehova mumbaji wangu. Nikupe jina gani,
kwani kila la kheri ni upekee wako. Murakoze cyane. Wow, turabashimiye cyane. Twizere yuko ikindi gihe tuzosubira kubonana, muzosubira kudutuma ko hariho ibindi bikorwa mufise canke muri ko murategura, na cyane cyane yuko hariho ikintu abakunzi ba Queen and Milk abo kwitega. Twitege yuko muzosubira kutujya kara canke tuzobatuma ko muzotugamburukira ndibaza. Na kimwe tuzoza. Twizere yuko uzokumushigikira grande sere wawe cyane uturonke. Abakunzi ba radio televiziyo ya Baptiste turabashimiye, amahoro y'Imana abane namwe.